erega abakene barabwa na bake. Niwavyara uri umukene ukabona batevye kukuraba ntuzugire umwikomo. None ni bande nyene ugomba haze bande? Ca gitabo c'imibabaro ngo bose baca baryama hasi baravuga ngo unastahili, birakubereye. Ngo bari bavuze ngo dusanzwe tukuzi, mwijuru nta wundi afise guca bugufi n'urukundo nk'urwawe Kristo. Yesu amubwiye ngo ngira ngende, Toma vyategerezwa kumutera ikibazo, aca arabaza ikibazo nk'ico. Ariko Yesu aca yongera kumwibwira uwo ari we. Icazanye Yesu mw'isi, yazanywe n'ibi bintu bitatu yavuze muri uno mwanya aho hantu muri ico gitabo tumaze gusoma. Aramubwira ngo jewe ndi nzira, kandi jewe ubimenye neza ndukuri, kandi ndubugingo. Yaramubwiye amajambo atatu akomeye cane, nibaza ko muri no minsi tuzoyacako tumenye ico yababwiye ico arico. Yesu koko yaje nk'inzira. Ninde mu baremwe yari gushobora kwerekana inzira umuntu yocamwo kugira ngo azoje mw'ijuru atari uwaribayemwo? Yesu Kristo yaje ubwa mbere mu ma objectif, mu bituma vyatumye Yesu aza, harimo ibi bintu bitatu. Yategerezwa ikintu ca mbere kwerekana ngo mbega umuntu yabayeho nk'umuntu azoshikira Imana gute? Cari ikibazo, kuko mu vyo twabonye mw'isezerano rya kera nta nzira twigeze tubona, kuko Enoke yizeye Imana ntiyaturangiye aho yaciye. Mwarigeze mubona Enoke atwereka aho yaciye mu kuja mw'ijuru? Ntaho yerekanye. Na Eliya ubwiwe nta nzira yatweretse. Igihe yariko agenda ajana na Elisa, vyaboneka ko nawe ntiyarazi yariko araja naho aza guca kugira ngo aduge. Barajanye gusa amubwira ngo hari ico Imana yambwiye, mpava ntandukana nawe. Ntiyarazi ko aza guca mu nzira basekuruza baciyemwo ngo apfe canke uko bigenda. Ariko nibaza ko Eliya muri we yarazi ko agira apfe. Tubona ngo agashururu karaza, haba ikintu atiteze, ahagaze ahantu abona ibintu biramuhindukanya atavyazi, araduga. Enoke mu kuja mw'ijuru tubona ngo agendana n'Imana imyaka 350, hanyuma uhoraho aramutwara ntiyaba akiboneka. Wewe nta n'uwigeze amubona uko agenda. Mose tubona ngo yamuduganye ku musozi Nebo, ivyiwe birarangira ntituzi aho yaciye. Hari hakwiye umuntu mu bumana ngo yerekane ngo umuntu bizogenda gute kugira ngo ashike mw'ijuru. Imana nishimwe. Ko bose batari kugirirwa ubuntu nka Eliya, ko bose batari kugirirwa ubuntu nka Enoke canke nka Mose, abandi bobo bogiye gute? Hari hakwiye umuntu azi uko vyogenda, yategerezwa kumanuka. Yesu Kristo rero aramanuka, yerekana aho umuntu azoca. Haleluya. Amen. Hari ikintu kimwe canezerewe bwa mbere, yereka ko wavutse nk'umuntu, yavukiye mu magorwa nk'ayo tuvukiramwo, ashobora gushika imbere y'Imana. Nico cyatumye atamanuka nk'Imana. Aca abanza aca mu nkumi Mariya aravuka.
ngo yerekane ko mu kuja mu ijuru ubwaryo niryo bavutse, bavukiye mu magorwa, batwawe inda, bavukiye mu bihe bibi. Sifa kwako Mungu wa mbinguni. Uko wavutse, aho wavukiye, amakondisiyo wavukiyemo ntaco. Igihambaye nuko uzobandanya urugendo ugashika mu ijuru. Ijuru ni ryaca bavutse kwa kundi nyene, kurya nyene wavutse nta kibazo. Igihambaye nuko wavutse ukabaho, nta kindi. Ko wavutse ukabaho rero, ijuru ni ryawe. Unkurikirane gusa nkubwire uko vyagenze, iyo nzira uko yayerekanye. Amaze kuvuka, avuka mu buryo butari bwiza. Hajya hari ico yarakoze. Yesu ntivyari bimunaniye kuvukira mu muryango ukize. Yari Imana yari guhitamo umuryango w'abamukize, kuko ico gihe abami bari bahari, babayeho neza. Ariko iyo akavukira mu muryango ukize, tweho abavukiye muri ajya amakondisiyo muzi, twobaye turikuramwo. Naho ijambo ry'Imana ryovuzwe gute ko natwe turimwo, twosubije agatima hariya hasi tukibuka uwo yaducunguye aho yavukiye n'umuryango yavutseko. Ariko Bibiliya ibivuga neza, kandi n'ababitohoje barabizi. Yosefu yarakenye, sinibaza ko bwari ubwinshi bw'abaduzi Yerusalemu bw'abagiye i Betelehemu hariya kwiyandikisha vyatumye abura icumba mu hoteli. Nibaza ko yabuze amahera yo gutanga, n'abatayagira mureme, ijuru ni ryacu. Avukira mu muryango nk'uwo kuko yaraje kwiyegereza abo bantu bavutse mu ngorane. Haleluya. Umwami Yesu n'umugenzi w'abavutse mu ngorane, w'ababayeho bigoranye, w'ababayeho isi itabishaka, n'umugenzi wa benabo. Uwanditse Abaheburayo yavuze ngo kuwo yageragejwe ategerezwa no gufasha abageragezwa. Nico gituma ukaba mwirinde, ntutinye kumutabaza, nawe yaribayemwo. Yesu akivuka, ninde yari kuza kumuraba? Erega abakene barabwa na bake. Niwavyara uri umukene ukabona batevye kukuraba, ntuzugire umwikomo. None ni bande nyene ugomba haze bande? Ihangane, hari uwuza kukuraba ndamukubwira. Ariko uze wihangane nshuti. Ntuzotera induru ngo ushike mu rusengero waravyimbye, uzunezererwe n'ikibondo Imana iguhaye uvuge ngo ntaco, sikizima Imana yampaye umugisha. None ushaka haze bande? Abandi nimwabona, nubona bo muryamye ntimuzoba munaryamye hamwe. Abo bavuga ko mwavyariye rimwe baje kubarara, n'ivyumba muryamamo si bimwe. Mungu pewe sifa. Iyo nibutse ko Yesu yavukiye mu bukene, akavyagwa n'ubukenye, ndanezererwa cane. Numva ntiko kuwa ari kuducungura yari bene uwo. Nca nibuka ijambo abamarayika bavuze igihe arungikwa, ngo yemeye gutora ca gitabo c'imibabaro, ngo bose baca baryama hasi, baravuga ngo unastahili, birakubereye. Ngo bari bavuze ngo dusanzwe tukuzi, mwijuru nta wundi afise guca bugufi n'urukundo nk'urwawe Kristo. Ngo n'ijuru riramuzi.
rirazi ngo kwaca bugufi cyane kandi ngo akunde icaremwe. Nuko aravuka, abaje kumuraba n'Imana yabirungikiye. Hacatangura kuzanye n'abantu nabo nyene atarabahambaye cyane, abungeri baraza biyiziye nuko basa, baramubona baranezerwa ngo mwami w'abakene uravutse, habwa icubahiro, bisubirira hariya kuragira. Ariko nk'Imana kuko yari afise, yarimwo bibiri, la double nature de Jésus, yari umuntu ariko kandi yari Imana. Ariko Imana icirungika ingabo z'ijuru. Haleluya. Naho umenga turakengeretse, hariho urundi ruhande dusumba bose, kuko ijuru riba hafi rikatwegera. Iyo urihamagaye umenya ko uruta abandi, kuko Data aravuga ngo sabwe ubaye iki mwana. Haleluya. Ikiraka muvyondera, abamarayika baca baraza bararirimba ngo icubahiro kibe mwijuru hasumba ijuru. Murose umwana w'umuhungu akomeye cyane, ubutwari buzoba kuri we, azokwitwa igitangaza. Bararirimba ngo haleluya, ahasumba amajuru. Abimunezerwa cyane cyane, ab'Imana inezererewe bisubirira mu ijuru. Baca bagenda b'abanyabwenge, aho niho hinjiyemwo abize n'abitwa abasava, binjiye burya ubugira kabiri. Sifa kwa Mungu. Aba binjiye ubugira kabiri babibwiwe mu nyuma, abungere baza bagiye bavuyeyo. Mugi Imana icayibuka ko itaje gucungura abanyantege nke gusa n'abanyarucari, ko n'abakuru n'abahambaye barimwo. Ikigenda ibwira abanyabwenge ngo gende namwe mu muraba. Sinzi igitigiri c'abo bantu abazoba besha baribo. Iryo ni ibanga ry'Imana. Nabo mu nyuma baragenda, erega bobo ntabingorane. Mu kugenda ntibatomoye inzira, baca ahakomeye ibwami. Ariko irya nyenyeri ntiyari yaciye kwa Herode. Ariko kuko Imana ari nziza, nabo bategerezwa gushika mu ijuru, inyenyeri irabarindira naho bazimiye. Baca kwa Herode kubaza abandi bakuru, bari bagiye kubaza abandi banyabwenge, abandi basava b'ibwami. Baragenda ngo donc dis-nous, what about the star that you have seen? Ngo mwadusobanurira ivy'irya nyenyeri. Bayiberetse babonye inyenyeri zindi, tisa iyahe twe hariyo twabonye tivyo ntutubaze. Bagenda bararaba mu bitabo, ariko koko baravye mu bitabo by'abasava basanga ngo kuri wewe Betelehemu hazovuka umwana. Ntavyo barigeze basoma, kuko umwami yari Herode, nta wundi bari bakeneye. Ariko yavuga ngo hari ikintu canditse hano. Bon, ok, avance, vous allez vous enquérir. Si une fois vous trouvez que c'est vrai, vous allez nous informer. Nta numwe yagiye. Ngo gende mubariritse, nimwasanga iyo nkuru ariyo muraza mutubwire, tukereke. Nta wundi mwami ashobora kuba hano atari Herode. Oh, haleluya. Baca barabandanya, nyenyeri babonye titugende, mwaciye. Ariko ngo ishitse aho Kristo arirahagarara, barinjira bamusangayo, baramupfukamira. Bagomba bace banyaruka kuza gutanga inkuru kwa Herode. Imana iramanuka ngo ntimusubireyo, gende muce hariya. Kuko ni Imana irategeka ngo ce hariya. Bacayo baragenda, uwubimenye
imuzanye muri abo banyabwenge imucishirizaho abandi batazi, iramunyakura ikamubwira ngo weho caha. Niko bakizwa bene abo, nta kivunga muri bo. Iramubwira ngo we kuhishuriwe iri banga cuca ngaha, ntucaho abandi baca. Asante kwa Mungu. Niba ubona warakijijwe ukava mu bandi, yakubwiye ngo weho ca ngaha urengana. Niko yabwiye bajya abanyabwenge ngo mweho ko mumubonye ntimusubire ngo ca. Nubu niko Imana ikibwira abanyabwenge n'abashize hejuru, kugira ngo amenye agakiza ivuga ngo weho kumbonye cuca, ntusubire muri bariya. Agenda nk'utorotse umenga aciye mu yindi nzira. Imana ishimwe. Yesu rero arababwira ngo jewe nyene nije nzira, mundavye kuva mvutse, mundabe kuva mvutse, mumenye aho muzoca kugeza mushitse mw'ijuru. Uwo Yesu rero yaravutse, avutse mu kubukura kwiwe ahura n'ibibazo, akigeze akiri uruyoya aca atangura kuba impunzi. Kandi iki kintu c'impunzi kirimo ibanga rikomeye cyane ry'Imana. Kandi mu guhunga harimwo ibanga rikomeye ryo kuvuga ubutumwa. Impunzi zose iyo zaroye zizamamaza ubutumwa bw'Imana. Biri muri Bibiliya inshuro nyinshi cyane. Na Yesu amaze guhunga akagenda akaja muri Egiputa, niho haciye atangura kuvugirwa ubutumwa hari. Araba impunzi, aragorwa, vyasigurwa ngo umaze kuvuka ntibizogutangaje, ushobora guca mu bihe bibi vy'amagorwa kuvukira umwana mutoyi, ariko ntugire ingorane, uzoruhira kuryinjira. Reka nkubwire, aca arabaho, mu nyuma avaho muri Egiputa aca yimukira Nazareti. Iyo yakuriye hari amabanga yari yaravuzwe kera.